Uno mwanya nino saha ndi mw'ishamba muri Saudi Arabia, ikigo cansohoye kinta mw'ibarabara, uno mwanya nino saha nicaye mw'ibarabara, ikigo cansohoye kuva saa kumi n'imwe z'ijoro, uno mwanya nino saha tukaba tugeze izindi saa kumi n'imwe z'ijoro, n'ubu ndacicaye mw'ibarabara, igipolisi kinjako kirengana umenga ntikimbona, hariho abari bantwaye mu masaa 9 y'ijoro, barantwara bahaswe kumfata ku nguvu, Imana irakinga, kubera babonye ivyabo bimaze guhinyuka bahaswe kumfata ku nguvu bikanga, baciye banterera mw'itagisi, bambesha yuko bantwaye kuri ambasade, iyo tagisi iricinta mu nzira, kugera n'uno mwanya nino saha ndacicaye mw'ibarabara banyakubahwa, nimumfashe muntabarize kugira ngo ningene nosubira mu gihugu cacu c'Uburundi, muzoba mukoze. Biragaragara ko yuko ari misiyo bankoreye kuri ofisi kugira nyene nje mw'ibarabara. Uwitwa Dorine niwe yakoze iyo misiyo, nimumfashe rero muntabarize mwanyakubahwa, ukuri muzoba mukoze. Ubu ni ubutumwa bwo mu buryo bwa videwo muri ya ntumbero yo gukora ibiganiro ngaha kw'ishene Daniel Mugisha ndabahana n'ivyemezo umurundikazi ari muri Arabia Saudite yaduhaye. Nyuma yo kuganira ku ma audio muza kumva hajya imbere, ndavuze ati ivyo birabaho? Oya niwifate video n'ukuri ndabigusavye. Ariko narayibitse kuko yasohotse itariki 4 z'ukwezi kwa kane, 3 z'ukwezi kwa kane, 2 z'ukwezi kwa kane 2025, mugabo murabona isohotse uyu munsi. Ku mpamvu uwitwa Dorine yageze ikirenge mu ca Karine. Dorine narigeze kuba ndamuvuga mu minsi yahera kuri urubuga rwanyu, yariko arakora ibintu bibi nk'ivyo Karine ariko arakorera abarundikazi muri Arabia Saudite. Bino bintu je nkibibona nukuri naragerageje ahantu hose hashoboka, nukuri ndamutabariza uko nshoboye, n'ababibona ibi bintu ntibavyemera, bavuga ati none ivyo birabaho yuko umurundikazi ari muri kontra agwara akajanwa kuri ofisi akuwe iyo yahungiye mu igipolisi kimujana kuri ofisi. Ni kuza muratandukanya mw'abantu mwe, abantu batoroka bafise objectif bagiye mu zindi nzu kwinyegeza. Ngomba guca ndaniyamiriza aya ma agency avuga ngo umuntu afashwe mw'ibarabara ngo abatorotse. Umuntu atoroka ntafatwa, itagisi imurindiriye canke atoroka agenda yazi. Ariko umuntu atorotse yigira mu gipolisi aba agomba gukira, avuga ati reka mpungire igipolisi ho niho ku buhungiro. Uwo yagiye mu gipolisi aranagerayo, polisi iti genda hariya muhira iwanyu, genda ku biro bararaba kuri ofisi iti none gasha uwo muntu duca tumuha itike y'indege aca ataha, reka tukujane ahantu baguha itike y'indege, bamujana ahandi hantu, bamutayo, bariruka. Hano imbere araza kubisigura neza birenze muri aka kantu kagufi, nukuri birateye isoni.
naragize operasiyo uwo munsi sinaryamye n'ukuri ni igikorwa nishimira kandi nshimira impande zose zabigizemo uruhara hano sinigera mvuga abantu je dufashanye ibikorwa kubera ntibirekuwe oya ariko abantu bose mwamugira uruhara muri bino bintu baba ababikora bahoze n'ababikora muvuze mwese ndabashimira hari abantu dukorana bakora kimya kimya batiriwe bavuga biyerekana mugo barakora pe ndabashimira nubwo ntobavuga Imana irababona sindavyikorana narakoze operasiyo mu masaha makeya cane yaciye abona ubutabazi yavuze akajambo keza cane gusa ndakabahaye ko yakavuze mwihangane kandi nawe yihangane niyavyumva ko nagatangaje uko nyene wahejeje kucopera nyakubahwa reka bwa bundi urakomeye je mbonye umuntu wo muri ambasade anterefonye kweri ambaza ahantu ndi ndahamubwiye acambwira ndamurungikire ka kantu ko muri telefone kerekana location ndayimurungikira araba ahantu ndi nayimurungikiye ambwira ko aje kuntora mana bakuvuga nabi nibakuvuge mugabo kuvyiza unkoreye ugomba unkuri no mu mahanga ahantu ngorewe ndaranye n'ibiyabu niki mpatswe gufatwa ku ngufu n'abanyamahanga zogira ico mvuze muri komantere yawe canke n'abandi bose bazoba bariko barakuvuga nabi nyuma yo kumva ibi byose byanteye gutohoza iyi ni tike ya train gari ya moshi yamukuye iyo yarari nibaza ko ari Abha gushika Riyadh canke nimba ari Riyadh Azizia yavuye saa 5 2008 2025 wasinzi ko none ko ndavuga ibiri vyo ashikayo iki gihe ariko n'ibirometero 1317 hagenzwe amasaha 18 murumva ko yari ahantu kure cane gose ahantu hangana n'Uburundi incuro ngira nka zitandatu kure gose kabisa hari kure cane Mariyari yarishwe amajana 265 ariko ndashaka kugira numva ukuntu yavuye muri kontra yaje gute yaje n'indege umva byari bigoye kumva ko yavuye kuri kontra akaja kuri office hama bakamuta hanze ariko ukuri nuko hano rasha tubwira ivyamushigiye byose mu buryo burambuye n'icyatumye ava muri kontra ndasabye mukurikire hanyuma turabandanya mu nyuma navuye mu gihugu cy'u Burundi ngiye kurondera ubuzima muri Saudi rero amagara yarase ndagwara indwara yo gukama amaraso baranjana kwa muganga baramvuza bamaze kumvuza ndavayo ndasubira ku kazi maze gusubira ku kazi biranka nguma nzungurirwa cane kandi n'umutima uguma wiruka cane nenga wonca mu kanwa ni ukuvuga ahantu nakorera banyorohereje kubera ntibashaka ko nicara canke ko ndyama bashaka ngo ngume nkora kandi umutima uguma wiruka cane rero kubera bitakunda ndyamye bakije kunyica gatatu bafatirako pistole umunsi ugira kane nahora nabiraba ndavuga ati abantu nzohasiga ubuzima nca ndatoroka
maze gutoroka abapolisi barafata banjana mu kigo c'abapolisi. Bamaze kunjana mu kigo c'abapolisi barahamagaye uyo mubosi, bamuhamagaye baransabira passport, baransabira n'itike yo gushika ku kigo cacu canzanye. Ni ukuvuga maze gushika ku kigo cacu canzanye ntivyanyoroheye kuko nashikiye mu kigo je mu bisanzwe narungitswe n'ishirahamwe Ardaguish riri Bujumbura harya mu Kigobe, rirongowe n'umukenya yitwa Francisco. Umu agent wanje akaba yari Fredina. Rero abo bose naragerageje kubamenyesha ikibazo canje ariko bica amatwi. Bamaze gushika mw'iyo ofisi iri hino umurundi atuvugira umurundikazi yitwa Dorine. Umurundikazi nawe yitwa Dorine niwe ariko aratuma n'abakozi benshi ubu unye bapfa kubuza, babuta kubera atabavugira canke ngo abiteho. Iyo uriko uramubwira ikibazo cawe aragutuka ahubwo n'amakofi gahakwa kuyarya. Rero maze kuhashika ntivyanyoroheye cane kuko twama mu nduru n'uwo mukobwa Dorine kugera n'ahambwira yuko azonyima indya. Asanze ndyamye Rukaburundi rwego. Rero ubu turiko turavugana banzanye ahantu bambwira yuko ngo banjanye ku yindi ofisi. Iyo ofisi izomenya ivyanje bikandihira itike nkataha mu gihugu c'Uburundi. Rero ariko umushoferi yanzanye ahantu yantaye kw'ibarabara, ambwira ati niwicare ngaho. Je kubera nari nzi yuko ibisigaye nza kubibaza nyene abo batujejwe ba Dorine, namwandikiye message ndamubaza Dorine ati none ko umushoferi ansize ngaho ivyanje bimeze gute? Ati je sindi bubone n'uwo mbaza. Dorine yantutse arangoza aca ngira akamburuka. Rero kugera uno mwanya nino saha nicaye ahantu uwo mushoferi yasize, sindabona uwuri buze kuntora. Tugeze mw'isaha 11:42. Ko ndiyumvira ati none bigenda gute, biherera hehe? Aha maze imisi 2 ntashira ikintu c'indya mu kanwa, ndabuze ayo ncira n'ayo mira. Rero ndakwituye nyakubahwa mfashe kuntabariza ndabe yuko noronka aho nja n'iyo nje gusubira mu gihugu c'Uburundi. Nzoba mukoze. Ndabaramukije cane banyakubahwa. Jewe mfise ibibazo. Ndi umurundikazi umwe yagiye kurondera ubuzima muri Saudiya. Rero nca ndagwara, ngwara ingwara yo gukama amaraso. Maze kugwara ingwara yo gukama amaraso, naragerageje guterefona mu Burundi, ndaterefona umu agent wanje uwandungitse, ndaterefona ndaca no ku mashirahamwe yandungitse, hose biranka. Ndaca no ku bantu basanzwe batuvugira ino, hose biranka. Bimaze kwanka
inzu narindimwo baguma bambwira ati kora ata nguvu mfise, umutima wariruka cane hamwe no kunca mu kanwa, numva yuko wonca mu kanwa n'ibizunguzungu bikaza ari vyinshi. Bimaze kugenda uko kubera naguma ndyamye, bahakije kunyica ituro zitatu bamfatirako pistole. Muri uwo mwanya naciye vyasavye yuko nca ntoroka, maze gutoroka igipolisi caramfashe kica gihamagaza umubosi yankoresha, hama kica kinsabira passport. Bamaze kunsabira passport abapolisi baca bansabira n'itike ingeza kuri ofisi yacu yanyakiriye ino. Maze gushika kuri ofisi vyabaye ibintu bikomeye cane. Barambajije impamvu mvuye ku mubosi ndazisigura, hama uwitwa Dorine arambaza ati none nimba bagufatiyeko pistole ituro zitatu, inkovu boba baragukomerekeje ziri hehe? Birumvikana nyene yuko ata kibazo nyene ciwanje yumva yuko yokumva. murumva za ofisi nimba baragufatiyeko pistole inkovu bagukomerekeje ziri hehe? None gabasha ubu umuntu aja gushinga kw'inkoho atakurashe woca ugira inkovu koko? Kiretse yavuga ati n'inkoni ntigukomeretsa, kiretse avuze ati bancumise, aho wokomereka, ariko n'inkovu irazimangana. Rero ukuri ahantu aha ni hahandi uwupfuye agapfuye kabazwa ivu, canke umuntu apfuye hahomba se hagahomba nyina, aba ntibabinezwe ngo none ko bagufatiyeko pistole aho wakomeretse canke inkovu ziri hehe? Nguwo Dorine, nguwo Karine muri Saudi Arabia, ngwabo abajejwe kuvugira abarundikazi bari guhangayika. Arantuka arandyagagura cane kugera yaho ambwira yuko ninjya azozinyima. Niho rero mu gitondo h'uyu musi yampamagara aranjana ahantu, mu bisanzwe vyaboneka yuko umenga ni mission bariko barashaka kundira. Ati rero niho mu gitondo c'uyu musi yampamagara akanjana ahantu. Avuga mu gitondo c'igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2025 niho ibi bintu bibaye. Ariko kino kiganiro sindagisohora uyu musi nubwo ndagiteguye, ndazi muzocyumva muri kazoza ku mvo zanje bwite. Ariko vyabaye igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2025. Reka dukomeze dukurikire. Barampamagara baranjana mu biro, barambwira yuko bazonjana ahantu hitwa muri Riyadh ku bindi biro kugira ndabe yuko ngo noronka itike yo gutaha. Ariko rero jewe sinatahura neza, narababajije ati none ko ofisi jewe nzi yanyakiriye shitsino niyi, none iyo yindi ofisi muzonjanako izonyakira niyahe? Barambwira ati niyindi ofisi isabira amatike abantu kugira bafate indege basubire mu Burundi. Nanye ndavyemera ndavuga ati sawa. Mu gitondo rero, mu gitondo ca kare bamvyuye 10:00. 10:00 ndavyuka, umushoferi anshira mu modoka, turaza. Jewe kubera ino muri Saudiya ntahamenyereye, turaza, tumaze kuza turagera ahantu arambwira ati ya ofisi ngirya, ahagaritse imodoka, ya ofisi ngirya, ati va mu modoka ugende ni harya nyene, hari hafi y'ibarabara. Je ndava mu modoka ndagenda, maze kuva mu modoka gusa nkorotse, wa mushoferi inza mbona aramyoye imodoka arirutse. Murumva ubukozi bw'ikibiga mw'abantu, baramujana ngo bamujanye ahantu aza kuronka itike y'indege,
bamugejejeho, umushoferi yakize kubona yururutse, aca arakata imodoka aca ariruka, aca amyora imodoka aca ariruka nk'uko abivuze. Mu yandi majambo murakomeza mu byumve, bari bamujanye kumuta ahantu kure. Reka mwumve nawe byaramutangaje ku busanzwe. ndavuga ati none uyu muntu nimba yaranzanye kuri ofisi by'ukuri izwi kubera iki anshize hasi agaca yiruka. Je nca ndagenda nca ndicara aho hantu, maze kwicara ndabura n'umuntu n'umwe ava aho hantu, hari ku musigiti. Nza mbona abantu baguma baza binjira baza gusenga, niho naca ntora nimero za Dorine ndamwandikira mesaje ndamubwira ati Dori, jewe ahantu mwanzanye simbona uwo ndi bubaze, none bimeze gute? Dorine ico yanyishuye yantutse, ambwira ngo wari umenyereye ushaka kwisanzura, erega ngaha ntiwisanzurira mu gihugu c'iwanyu. Dorine ico yanyishuye yantutse, yambwiye ngo wari umenyereye ushaka kwisanzura, erega ngaha ntiwisanzurira si mu gihugu c'iwanyu. Nguyo Nyene arambwira vyinshi kuri audio antuka, ahubwo nca numva neza yuko yoba ari misiyo yangiriye. Ni ukuvuga guhera mw'ayo masaha nkishika sindafungura ikintu na kimwe, na n'ubu na n'iyi saha ndacari mw'ibarabara. Ubu turi 10:53, n'ubu ndacicaye mw'ibarabara. Igipolisi caje kirantora, kimaze kuntora kiranjana, kimaze kunjana kirambaza nyene kubera icarabu nyene inzi duke barambaza nyene ndishura ivyo numva. Haheze umwanya baca barangarukana banta mw'ibarabara. None je ndiko ndiyumvira, none mw'iri joro hano hantu bantaye bizogenda gute? nagomba nababwire ikintu kimwe gikomeye canke bibiri. Mwebwe nk'abantu mudukurikira kuri runo rubuga, mubona ingorane nyamukuru ituma abarundi n'abarundikazi bahura n'ivyago nk'ivyo bahura navyo muri Arabia Saudite, ingorane bituma niyihe? Kugira ngo iyo ngorane ihere hokorwa iki? Murakoze. Ishaka ndababwira ikintu kimwe, ubwanje ni ubushake buke bw'amashirahamwe barungika. Umunsi wo gushaka bukwiye, izi ngorane zizogabanuka, niyo zitohera neza mugo zizogabanuka, kuko burya je nk'ubikurikiranira hafi ndamaze kubona yuko telefone ni nyirabayazane. Telefone itera umutima mubi abatayifise, iha inguvu abarabu mu gutoteza abashagara batagira communication. Telefone ntiremesha canke ngo itere umorale umukozi yama yigunze. Iyo umuntu yigunze atariko aravuga apanga ibintu bibi canke yumvira cane kuri, namwe muravyumva. Mugabo yibereye akitera telefone, yiganirira na sheri, yiganirira na mama na papa, yiganirira n'abana, bakaba baramuhemba, bakaba baramugaburira. Iyo hari ingorane bafise, hari abambwiye ngo babarinda ngo gutoroka. None ntibatoroka mu nzira, harabangana gute? Ahubwo niho batoroka, niho batoroka cane. Ntimuze mwihende, baratoroka. Uwo ugomba gutoroka adafise telefone ntibiriko baratoroka, si gusohoka gusa agasimbira hanze mw'ibarabara agaca igipolisi kimufashe imbere agaca. Ubu kwanza n'igipolisi gifashe umurundikazi
kiramurekura. Wagombye gutoroka ugaca wigira cyakurekuye. Ntimwumva ko nk'ubu cyamufashe kikamurekura? Yaba agomba gutoroka ntiyaca yitorokera, ntavyo akeneye, yishakira akazi, aragwaye, none natahe kuko vy'akazi kamunaniye. Ntimukaze murarenganya abantu. Namwe rero nimubwire icokorwa muri komantere kugira ngo ibintu bigende neza. Hagarutsemwo izina Dorine cane, Dorine wihanure kuko nawe ngiye gusaba abarundikazi bo muri Arabia Saudite baguha ubutumwa niwabandanya. Kurya babuhaye Carine mu misi iheze, niko bazobuguha nawe. Nimba ugomba kwamamara bagushire kuri TikTok, bagushire kuri Instagram, Facebook, tugushire YouTube, izina ryawe ryandikwe kenshi, nawe winjire kuri YouTube nimba utari bwinjireyo. Mbo ndabashimiye. Mu kurangiza nshimiye abantu bose bagize icyo bakora kugira ngo umukobwa atabagwe. Yarageze ahantu araga no kuraga, arasezera umushingantahe wiwe aravuga ati ndapfuye. Ariko Imana yarakinze ntiyapfuye. Iyo operasiyo yarabaye nini cyane kuko nayikurikiranye uhereye iyo yuririye bisi yamuzanye imukuriye, yari ari muzana kuri ofisi, urugendo rurerure cyane. Ariko iciza nuko vyarangiye byose neza, byose birangiye bigenze neza. So rero ndashimye ku mpande zose.